Reka ndabaramutse nizere ko mwaraye neza canke mwiriwe neza bivanye naho umwe wese aherereye. Hari muri komine Ntahangwa, quartier Kigobe, neza na neza kw'ishuri bita Université du Lac Tanganyika. Aho hafatirwa umukenyezi asanzwe akora akazi ko gusaba, ari muri b'abakenyezi basanzwe basaba bahetse abana ku mugongo. Nkuko tubimenyereye rero, barya abakenyezi basaba bahetse abana ku mugongo, nuko abana babo baba bafise amagara abakitse canke baba bafise ubumuga bugenda butandukanye. Ariko uwo mukenyezi wewe yakoze ikintu tutari bwigere tubona mu gihugu cacu c'u Burundi, ikintu twovuga yuko ari agahomera bunwa, kuko ni ikintu giteye isoni cane kw'izina mukenyezi kumva yuko yokora ikintu mwene ico. Aho uwo mukenyezi wewe mu gusaba kwiwe yagenda ahetse umwana, uwo mwana akaba ari umwana amaze imisi yitavye Imana, amaze imisi yaritavye Imana, bisigura yuko yasabisha umwana w'ikiziga. Uwo mwana ntituzi ngo yitavye Imana ryari, ariko nkuko mubibona ku masanamu murabona yuko ari umwana atitavye Imana uyu musi, ariko haheze imisi ntituzi ko ari mikeya canke ari myinshi yitavye Imana, kuko abamubonye canke abavune akagohe abajeje umutekano nuko batubwiye neza yuko uwo mwana yaratanguye kunuka, yaratanguye kugira odeya y'abantu bitavye Imana, yaratanguye kunuka nk'umuntu yapfuye. Ababibonye bamaze kubona ico kibi ntibahengeshanije kuhamagara abajeje umutekano. Abajeje umutekano bamaze kuhashika bararaba uwo mwana, barabona neza yuko uwo mwana vy'ukuri yitavye Imana, barabona yuko vraiment abantu dusigaye dufise imitima y'ubukoko, baradusaba yuko twogira amakenga cane cane kuri abo bakenyezi basaba bahetse abana, na cane cane yuko bikeka yuko uwo mwana yoba atari umwana wiwe, canke yoba ari umwana yatoye ahandi hantu, canke ntituzi uko yabigenjeje, nabo ntibaramenya uko yabigenjeje, kuko batubwiye yuko amatohoza agiye kubandanya. Aho rero benshi bibaza mbega uwo mukenyezi yagize uwo mutima nk'uwo vyagenze gute? Vy'ukuri ni ubukene bwatumye akora ikibi kingana uko kose? Mbega ku bwanyu aho muherereye ni igiki mwohanura abakenyezi nk'abo canke abantu baja gusaba batari mukuri canke bakora ikibi nk'ico cose? Reka amakuru yacu rero tuyabandanyirize ku mubabaro mwinshi cane kw'isanganya rihejeje kuba mu mwanya uheze, aho hari mu Maramvya kuri 13, mu Maramvya kuri 13 benshi barahazi kuko n'ahantu hari ivyamwa, n'ahantu abantu benshi basumira, aho haje ikamyo yataye umurongo ihitana abantu barya basanzwe bakorera akazi kabo harya nyene. Amakuru duhabwa n'abari aho hantu nyene baratubwira neza ko hamaze kwitaba abantu 12, hanyuma abandi 19 bakaba babanyarukanye kwa muganga, bakiri bazima bobo turashimira Imana. Yumva ni umubabaro cane ku barundi n'abarundikazi kubura abantu bangana uko ku munsi umwe. Reka tugendere ko duhoza umuryango wabo, duhoza umuryango, duhoza igihugu, duhoza abarundi n'abarundikazi, kuko ni umubabaro ukomeye cane, ni umubabaro kubura abantu mwenabo. Turahojeje imiryango yabo, turahojeje abarundi n'abarundikazi, turahojeje umuntu wese ariko aradukurikirana. Reka tubashimire cane rero mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, nongera ndabasaba kubandanya mugira subscribe ku bantu batari bwabikore, n'abatari bwagire like na share mubandanye mubikora cane. Mubandanye no kuja mu ma page ya MPR TV mukurikirana MPR TV, kuko igiye kuzirabaha nkuko isanzwe bikora amakuru agezweho canke ibivugwa mu gihugu cacu canke mu makungu. Turabakunda cane, ciao ciao, bye bye.